haheze imyaka 10 Igiteramo cya Noël cyatanguye mu mwaka wa 2009 uno musi turakwije imyaka 10 ni ndayita anniversaire mbere y'igiteramo cya Noël muri Radio Maria mugabo kandi Radio Maria ni ryambere giriye igiteramo cya Noël mu nyubako yayo nshasha nziza nk'ukuraho hari cyo mu bivuga ko yiteka Imana duteye mbere kandi tukagarutse ikavuke muri Radio Maria cyose ari bishasha naho tuzi yuko ibiri tubwira yuko yavukiye ego mu bwato ego ikibazo bajije kirahimbaye nuko Noël y'uyu mwaka twebwe ituziye neza gatatu ubwa mbere kubera yuko Noël dusangiye n'abandi bakristo bose tuyisangiye n'abandi bakristo bose na kanyamuneza kadasanzwe jewe ndibaza yuko hariho akanyamuneza k'Imana bujya turonka mu mutima wacu bidasaba yuko kumbure ari uko tuba tworohewe muri vyose mu bijanye n'ivy'ubuzima bwa misi yose ariko tukumva akanyamuneza kuko tuzwi n'Imana dufise Imana mu buzima bwacu nako iyo nyene dufise mu mugambi wayo mwiza nogira n'igihe nk'iki n'igihe cyo gusubira kwinovora urukundo rw'Imana Imana yakunze abantu gushikaho imanuka muri bo kuko nko tubimenyereye mu migenzo n'imico y'abantu bose ibihugu byose umenga ntivyo kumvikana ko Imana ishika mu bantu Imana irahambaye gose niyoza kwiva yanga mu bantu bato bato ariko igatera iteka umuntu ikaza mu isi y'abantu ikazi kabana nabo jewe ndibaza ko uyu munsi aho twahazirikana isoko ry'akanyamuneza kariho tutohabwa n'ibintu ahubwo duhabwa n'ubuntu bw'Imana Imana ubu ntitugirira rero ngira nti rero ako kanyamuneza turagahimbaza na kanyamuneza ka Radio Maria nayo nyene kumwe n'abakristo bose ubwa kabiri na kanyamuneza nogira nti ukusamiriza umuvye wacu Bikira Maria kuko iyi Noël ishitse turi mu gubako rushasha nogira nti iyi nyubako twayironse twabaye turayinjira kwitiza ego sino kwitiza kuko sico tuzosubiza twarayinjiye igihande kimwe tuzoheza tuyitote turayitota kumbure duheze duhimbaze nyene tugire umunsi mukuru nyezina dutumire twiginane nabo bose bayiterereyemwo bose bayitwaye ku mutima nyogira nti rero kuri Radio Maria nakanyamuneza kuko ituziye nk'ingabirano shasha ya Noël nogira nakaganuke Imana yaduhaye kugira ngo Noël y'umwaka 2019 tugira anniversaire y'imyaka 10 iyo anniversaire y'imyaka 10 tuyihambarize muri kagatirano twatuntu twarupiga twagerageza kudendekeranya kugira ngo turabe ko twaba turaronka aho turangurira imirimo none rero kuri iyo ncuro ya kabiri nakanyamuneza kuri Radio Maria ku buryo budasanzwe ariko kandi aka kanyamuneza Radio Maria iragasangiye rwose nabo bantu bose babakene abantu bato bato murabona yuko Imana yavukiye cyane yabanje kuzanana mu bantu bato bato murabona Bikira Maria na Yosefu bari abantu bato bato akanyamuneza k'abantu bato bato nakanyamuneza ka Radio Maria tuvuzira kandi abantu bato bato sabato bato mu buzima abantu bafise umutima wagutse burya abantu bato bato musanga umenga barafise umutima wagutse nogenda akanyamuneza dusangiye nabo kuko iyi nyubakwa turiko turayivugiramwo turiko turanguramwo umurimo turiko turayakiramwo imigisha n'imihezagiro kandi imigisha n'imihezagiro ica muri Radio Maria igashikira abantu bivuye bihereye muri no nyubako ni camwa cabo bantu bato bato abo bantu b'umutima wagutse umutima mworo umutima utunze ni mworo kuko n'umutima wama unyotewe Imana ariko kandi n'umutima utunze kuko kandi ufise Imana muze murabe umutima utanga wa mumengo uratunze sinjogeze kuvuga ati ico tudasangiye n'abandi tudatanze ngo dusangire n'abandi
kiba kidutakaranye ajyo kugwatiriza neza no gusangira n'abandi. Abo bantu boro bose bagiye baraterera mu butunzi bwabo, tubita boro b'umukama ariko nabatunzi b'inema y'Imana, bagatanga mu bworo bwabo aka kanyamuneza kabo. Bose baraduhamagara bagahimbagwa, aramaze kuza baraca ngaha bakumva ko aho kanyamuneza ari gwabo kabashwaye mu gihe ca Noël. Urumva akanyamuneza tugafise ku nshuro zitatu. Ego anniversaire y'imyaka 10 y'iradio iri nako y'iki giteramo anniversaire y'imyaka 10 y'iki giteramo turanguriye muri studio nziza nk'iyi. Ni nakanyamuneza kabo bose baterereye kugira ngo Radio Maria ironke ahiramutswa, ironke ubwubako bwayo, ironke ahikorera inonokewe. Ni inshuro zitatu rero. Akanyamuneza kanwere dusangiye n'abandi, akanyamuneza kuko turi mu bwubako rushasha, akanyamuneza kandi kabo bantu bose bayiterereyemwo kandi bakaba bumva ko ico bakoze cashitse kwihangiro. Ego nagira ngereranye naho kumbure mpava nsanga atari cyane, nuko mu bwuzure bwa kera turabona yuko bagumye avuga Mesiya imyaka myinshi gose, gushika mbere yeza hava kagira ati ahubwo mwe murahiriwe mumubonye ibyavuze kera gose mwe bikaba muri ko birarangukira imbere yanyu muri mwebwe. Natwe kuri Radio Maria baguma tubaza twaguma twikanga yuko hageze yuko inyubako Radio Maria yinjigwa, baguma tubwira bati mbega ni ryari nemwe mushobora kwa mwaranse ubutumwa mwe n'ubwoye. Hanyuma bandi bagira ati mu Kirundi iby'Imana ntivyerera inzara vyerera igihe. Mbega kurindira la patience kuwa Kristo byo mufashiki guhera kurindira Mesiya canke kurindira inyubako ya Radio Maria kwizondekera gihe cyayo. Nubufatanije uko kurindira ko bakurambere barindiriye iryo vuka ry'umucunguzi kwisi bakariwihisha bamwe bakaribura nk'aba Isaya n'abandi. Uwifatanije no kurindira uko kurindira kwatubayemwo kugira ngo dutebe tubona iyi nyubako ihagaze dushobora kuyikoreramwo. Ego nubwo itararangira gose iramaze kutwakira, iyo ni intambwe ikomeye cyane. Uko kurindira sukurindira nkuko umenga ni kwa kurindira nyene kuko nta kundi turi bugire. Oya nukurindira turi ku kivi. Burya uko turindira turi ku kivi niko dusanga turiko turahamagara ivyiza vy'Imana. Sinzi abantu ngo bagiye gusaba Imana, hanyuma barasaba Imana imvura, bose bashaka umwimbo, umusaruro mwiza. Hanyuma umwe bose Imana irababwira iti niko koko mwasavye kandi nabumvise kandi ngiye kubumvira, nzobaha imvura. Hanyuma abo bantu babiri umwe acaragenda ricara kumwe kwa babandi bakunze kubivuga, bagaca bagira ngo Imana izobikora. Muracangira nti oya, emera mu bikorane. Imana izobikora ariko emera mu bikorane. Agira ati Imana izobikora. Acazinga amaboko aricara arindira ati, agereka akaguru ku kandi, acaricara arindira ati ndarindiriye imvura y'Imana. Aja ngaha ararindira. Ariko uwundi acarasohora isuka atangura gusiza. Atanguye gusiza aragaragariza Imana yuko by'ukuri ukurindira kwiwe kuri mu gikorwa. Sukurindira ko kwicara ngaho, no kurindira kudutumbereza ico turindiriye tukagenda tukigana. Uravye abantu agaca baza ati mbega abo bantu babiri ninde by'ukuri Imana izobona ko yashaka imvura. Bikumvikana ko ari yaciye asohora isuka agatangura gusiza akereka Imana ati by'ukuri ndayishaka, natanguye ndungikira. Uriya wundi nawe Imana izogima umurindirira abe yuko atera agatambwe, natasohora amaboko ngo asohora isuka atangure gusiza azoyirindira yibure. Nyarugira nti rero natwe twarindiriye gutyo, twarindiriye kumwe nabo bantu bose baguma baterera bakereka Imana yuko badushakira ko twoba heza, twokorera heza. None raba Imana muri uko kurindira yaratambukije ibintu irabishikana ku isemo ryiza nubwo byose bitararangira. Nico gituma nubonaho tutarayiheza ntituzoca twicara. Hari abantu uyu munsi dusigaye twitwaza ngo turi mu bihe bigoye, ugacumenga bisigura ko twoca twicara
turi mu bihe bigoye, turi mu bukene, twoca twicara. Ukurindira Mesiya neza nukumurindira kujya kw'abahanuzi bagumye bahamagara igihe ciwe mu gukora bakitanga kugira ngo igihugu c'Imana kigira igihagararo cyo kwakira Mesiya. Natwe tuzoguma twitanga mu kurindira kwacu, kukabukurindirira mu gikorwa, mu kwitanga kugira ngo ico cose Imana ishaka gukuza igishikane mu gihagararo cino nyubakwa gishike. Rero none ndogira nti uko kurindira uvuze tuzokubandanya kugira ngo dutebe dushikaho tugira tuti rero nimuze twigine, nimuze twigine. Ntimuce mumbaza muti nijyari, oya tuzoheza turabe ingene uko kwigina hageze ko twokwiginana. Nitwabona hageze tuzobararika mutarika gatoki, ego kandi nibaza ko bitazoteba tuvyizigire, kuko nkuko wabivuze turindira igihe c'Imana. Ego erega mwavuze yuko ari ukwigina inshuro zitatu ziba ahubwo nizirenga, kubera hariho abavukanyi bari bamaze iminsi banyotewe gose Radio Maria, na mushobora kuba mwaronse ubutumwa bwabo aho mu manuko bw'igihugu bari bamaze umwaka wose batumva Radio Maria. Imana yaracanye hajya herindwi bumva Radio Maria. Ndabona mu ntara za Rumonge, abari Nyanzarake, abakunzi gose ba Radio Maria, abari muri diocese ya Bururi, abari mu gice ca Makamba, n'abari mu gice ca Rutana, bariko barigira nabo n'insamirizi mu byo wacu Bikira Maria. Nabo nyene umengo n'indi ncuro igira kangahe impahubwo igira kenshi yo gushimira Imana. Ego n'ibindi biri inyuma biraryoshe gose kandi ni vyiza. Nogira nti kwabaye nabo nyene ukwihangana gose, kuko hari abarindiriye umwaka urenga, ngira ngo haraciye umwaka n'amezi makenya isamirizi hariya mu manuko bw'igihugu itumvikana nkuko wari bivuze. Ego baragize akanyamuneza kenshi, kuko najewe nararuhutse umusonga w'ibibazo baguma bambaza ku matelefone, kuri page Facebook, ego ni bimwe nyene tugira tuti hariho ibintu tutishikira ko twebwe nyene tubanza kurindira ubuhinga, ibikoresho, ariko buke tuteba dukure ubwo buhinga n'ivyo bikoresho byo tutebe tubishika ko tubigira ivyacu. Ariko n'ivyacu atari nk'ivyo twikebeye, ariko ivyacu dusangiye n'umuryango wose wa Radio Maria. Harageze igihe barateba baraturonkera ibindi vyuma, hanyuma n'umuhinga araza aradufasha, turaheza turasubira kumva isamirizi hariya mu manuko bw'igihugu kuri antene isanzwe iri Ikaberenge. Vyarahimbaye gose, abakristu baratubwiye gose yuko banezerewe. Nibaza yuko badusabire, kuko hariya nubundi turashaka gukuza ibintu, kuko aho icuma dufise hariya gifise nogira nti uburemere budakwiye. Dukoresha icuma kitarenza amawate kitarenza amawate 100, twashobora gukoresha mbere igishikana 1500 kugira ngo bishware kure gose gusumvya. Ariko kandi tube turizeza n'abandi bari mu bice bimwe vya Rutana, vya Bururi, bice bimwe mbere vya Gitega, ukaza n'ibice bimwe nibaza vya Ruyigi bizohava bironka, kumbure bataronka neza na neza amajwi akwiye arongorotsa afashe, ko ari gihe umva umenga radio urayumva mugabo kumva umenga ntibisohora neza, kuko ijwi riba ryamaze kuruha, kuko ryagenze urugendo rurerure, ryagiye rahura n'imisozi. Nanzegwe rero badusabire, turipfuza gose yuko vuba bwango twoheza nayo nyene igacikurikira, igashobora kuvuga abandi batari bwaronke nabo nyene bakaronka. Nogira nti ako kanyamuneza nako nyene kabo bantu turagasangiye. Ningabire ya Noël, ningabire ya Noël, kuko twari twaravyirutse inyuma turabisengera, tubarabirira batari bake,
byaratevye birakunda umukama yaratwumvise aragahezagirwa. Nahezagirwe ubu ni imyaka yose asanzwe ahezagiye yongera naduhezagire namwe bahezagire. Hari abandi tutokwibagira, murabona yuko kuva mu mwaka wa 2013 hatanguye igikorwa cyitwa Mariato, yuko n'umunyokuru afise ikingorongoro c'amahera 50 yagira ati ntegeze gutera muri Mariato. Abana bato bagenda muri primaire bakabwira abavye bati jewe amahera y'imbombo y'uno musi ya sisete no musi ndatanga muri Mariato. Hariho abatama tuzi, hari abatanze mu byo Imana yabahezagije, hari watanze inkari ya mu Ruyigi, hari umutama yaherutse kwitaba Imana Kiganda yari yaragije ingundu y'igitoke ayihebera Radio Maria muri Mariato, agira ati ino ngundu izoba iya Radio Maria iyongera igumitera muri Mariato. Hari abandi bakoze mu bindi bya mu bworo bwabo akagira bati natwe muri Mariato duterere, nico catumye ino nyubako ishobora guhagarara. Hari cyo mubabwira nabone? Ego no kubabwira bishime bashimagiza Imana bahimbarwe, sukwishima nabivuze kwishima mu Kinyarwanda, banezerwe, baninahaza Imana bashimagiza Imana kuko ico basangiye n'umuvyeyi kiriko kiraja mu gihagararo ciza. Nuko bakengurukira ako kanyamuneza ka Noël kabashware, kandi umukama azabereke yuko batavunya amaboko, kuko mu gusangira na Bikira Maria ico gikorwa cyo gutuma ijambo ry'Imana rishika kure ari ikintu citeka bagabanye. Hariho ijambo rikomeye jiwe ry'amara impimbara riguma rinyongerereza utuguvu n'igihe tuba turiko turahera. Iri jambo Yesu agira ati abankorera data zobatera iteka. Hari iteka biyambitse mu gusangira n'umukama mushobora vyose, ugutwara ijambo ryiwe ku bantu bose. Hari iteka muza kurara murasangira na Yesu ryo kubandanya muteramisha abantu mu mukama. Umutima uza gushikirwa n'ijambo ry'umukama, ukubura ukuri k'ubuzima bwabo muri Yesu, muba mwigwirije iteka. Icyo utanze kugira ngo uwundi ashobore kumva no gutahura neza ko Imana imukundi mufise ku mugambi imuhamagara ko yoyegera, niteka ubugwishe. Nugira nti rero babishimigwe n'abandi mbere kuri Noël twagomba kubaterereza n'ubundi tubandanye ico gikorwa mu kurindira ko iyo nyubako isozerwa neza, mu kurindira yuko ivyo duheraniye umwubatsi tubimusubiza vyose neza, mu kurindira ko yuko ivyo vyuma tubishinga neza. Turacakeneye kandi tuzoguma dukeneranira kugira ngo tugume dutezanya imbere. Birahimbaye kubona abantu iyo bagiye hamwe ingene bashika ku kintu ciza. Birababaza n'inkiye bagiye hamwe ukabona bariko baronona ibintu, ariko biganezera gose igihe bakeneraniye, bakumva yuko umwe wese yotanga ico ashoboye ico ahambije, ugasanga barashitse ku kintu cingira kamaro gose kizana na mu bukiriro bw'Imana. N'ubu tuzoguma tubakenera, kandi twahisemwo kubakenera hakwikwira, tukirya tukibona, twemera guca bugufi tukagukenera, tukakenera uriya, kuko muri uko kumukenera tuba turiko turasangira. Gusumvya kwigunga no kwibona tugasanga twanizwe nibyo turiko turamiragura tuvyita iby'iwacu twenyene. None rero n'ubu turacabandanya uwogira kaganuke aho umuvyeyi muri iyo ntumbere yo kubandanya ico gikorwa. N'ubu barahawe ikaze, umwe wese akiyumvira ati mbega noterera iki umuvyeyi ku Noël kugira ngo abandanye iryo semo amaze gushikana heza agaronka icicaro. Turabatumiriye bose abariko baratwumviriza. Hariho uwigeze kumpamagara ari hariya muri Sweden aragira ati najewe numvise akamo aratanga, nagomba ndamushimire cyane. Oya ni muri Hollande. Ego nawe uri kuratwumviriza hirya no hino, ego nibaza yuko intererano yawe ironse akaryo ko gushobora kuronka insiguro nziza, atari intererano gusa utanze uko, ariko kuko ugombye gusangira na Bikira Maria akanyamuneza kukwakirira ubunye jambo w'Imana ahantu heza. Erega Radio Maria itwara ijambo rya jambo w'Imana, ushobora kumuha ivyayi vyiza, ushobora kumuha aho abandanya yakirira heza Yesu Kristo. Uwo jambo w'Imana natwe
dushobore gutwara ijambo ryiwe ku bandi tunonokewe n'uburyo bwo kwakira ijambo w'Imana. Murakoze. Egome ikibazo gava gishira mbere icanyuma nuko uretse yuko abantu bitanga ku buryo bucanke buriya hariho abagira ico bita prière d'intercession abasengera ubutumwa bwa Radio Maria, hari abandi bitanga gose mu makomisiyo mu gihageze gutegura mariaton, hari abandi mbere usanga bitanga mu buryo ubucanke buriya nawe bagera ku Noël. Hari akajambo nk'ubutsa mwana wa Radio Maria ngo bwira muri rusangi atari umwe mukwiyo. Ego reka nduge mpere ku episkopi bacu, bapatiri mukuru bacu, bapatiri mu maparuwase, abo n'abantu benshi kandi bingira akamaro bintasubirizwa muri Radio Maria. Twagomba tubashimire kandi tubipfurize Noël nziza, ibasesekariza akanyamuneza kuko baba bariko baradushigikira, ntibatatabiza ngo bame bariko barabishira hejuru. Baba sacerdoti bose amatugaburira ijambo ry'Imana, tukagira tuti akanyamuneza ka Noël kabasange. Aka kanyamuneza Radio Maria ifise ni gwanyu ko kuba uyu munsi iri mu nyubako nziza. Ego kandi abandi bantu canja buka ko nipfuriza Noël nziza. Ubwa mbere hariho abanyene nkuko wabivuze dusangira ubutumwa bwa misi yose. Hariho abantu batigera basokoroka, batigera baboneka, ariko bakaguma begenyeza, bakatuma Radio Maria ironka uburyo bwo gukora kandi igakora mu ntumbero nziza. Abambere nabo nyene bitanga bari ku rubuga mu makomisiyo, ndabakengurukira rwose. Hambavu yabo mbere niho nari guhera, hariho umuntu ngomba gushimira cyane nabo bafashanya, usanzwe arongoye Radio Maria Burundi, Perezida wacu Denis Imana, nkacanja kuri babandi bose basanzwe bamwunganira muri conseil ya Radio Maria, administration ya Radio Maria. Ego n'abandi bose, abantu bose muri association bitanga bakaheza bakijya bakimara kugira ngo iradio igume itera imbere. Ntibashoka baboneka, ariko burya nibo bagumije ibintu hariya munsi. Nipfurize Noël nziza coordinateur wacu, umutama wacu. Harigiye mana ndamwibeza nkavuga nti ujya mutama wacu Imana iramukora mu gitangaro. Uravye imyaka afise, ariko ukabona ingene yitanga, ukabona amazi umunsi wose ngaha yicaye aringaniza ibintu na experience nyinshi. Umukama amuhezagire, amuha akanyamuneza ka Noël, yongera mutunonorere, aguma afise amagara y'umutima n'ay'umubiri, amagara yo gushaka kwiza kugira ngo abandanya tutungisha. Nogira nti burya butama bwiyo burimo sagesse nyinshi. Umukama muhezagire. Ego abandi n'abakozi n'abafasha butumwa mwese ndabipfuriza Noël nziza. Nabo nyene ubona ukungene bitanga kandi ukabona ko yegerana akanyamuneza, ukabona ko atayindi nyungu barondera atari ugushaka yuko igikorwa cy'umukama cotera imbere, Radio Maria ikaguma itera imbere, bakavyitangira ijoro n'umurango. Ukabona mbere yuko bamwe bagize Radio Maria umwitwarariko w'ubuzima bwabo. Nagomba ndabashimire abakozi bose usanga bijya bakimara, ego bagakora n'amasaha arenze. Ego ukabona uti harimwo sumukate gusa ukwitunga, harimwo ubutumwa. Ivyo vyose Noël ibi nagira ntibibasesekarize nk'umugisha mwinshi, uko mwitanga mubone ukiganza c'Imana gikora mu buzima bwanyu, gitanga imigisha. Noël ibazanira uwo mugisha wo gukengurukirwa n'Imana. Abandi nabo tutibagira ni bange bari muri komisiyo. Hari abantu bari muri komisiyo mariaton ntibaseruka. Abo bantu usanga mbere rimwe hagera bagaheba ama weekend, muraza ama weekend ku bantu ngaha mu gisagara, bakagira bati turagiye mu butumwa, bagatanga ubushobozi bwabo, bagatanga ugushaka kwabo, bagatanga umwanya wabo, bagaheba ibindi byinshi. Nagomba kubipfuriza Noël nziza, akana Yezu kavutse, jambo w'Imana aje, bama bariko barasukurira muri Radio Maria kugira ngo ijambo ryiwe rigume rishikira benshi umwanya wose. Aheza bazanira umugisha udasanzwe muri bo no mu miryango yabo.
abo bose badusabira ntere ko ngende kuri ba bantu bose babagenzi ba Radio Maria bari mu maparuwase, bari mu buzi, baheza bagakorana bakiyumvirira Radio Maria ico yiteza imbere, intererano batanga bakaduha ivyumviro vyo kuyubaka neza, bari hirya no hino mu maparuwase, hirya no hino mu buzi. Ntenguruka baragira bati jewe ku kwezi ku mushahara wanje ndakura ko 500, 10,000, 100,000, 200 ndungike Radio Maria kugira ngo ku kwezi ya mifisi kiyisahiriza. Aba nagoma ndabashimire cengira ko saba abantu biyumviriye yuko umenga Radio Maria twiterera muri Mariato gusa. Muri Mariato ni igihe kidasanzwe, ariko tugumana nayo. Bamaze gufata ingingo yuko ku kwezi bafise ico basangira na Radio Maria, kuko nayo nyene ku kwezi ifise ivyiriha, ifise abihemba, ifise ivyitunganya, ifise ivyisanura. Kaba karyo keza kukongerezaniriza ubwenge bwo kumenya ingene dushobora gusangira na Radio Maria ubuzima bwayo, ubuzima bwacu. Ejo we nawe ndabivuga, uratunze inkoko nyinshi, inkoko 10, inkoko 5, ukuyemo nka 2 ukavuga uti Bikira Maria ona zijya nkoko ni gwawe, ni za Radio Maria. Amagiri zoza zirata mu mwaka wose ni gwawe na yisamirizi yawe, ugaheza ukagurisha ukaronka tereranuza ni Radio Maria. Nizaberaguriza izovamwo nizi wawe. Nk'izo nkoko muri zo dindi nkoko utunze, ntibumva ko zizomanukana umugisha mu nkoko zawe? Nimba ufise inka zingahe ugakura mwimwe ukayitereka ukayorora neza ugira uti ni yisamirizi, mwibaza umugisha iyo nka izomanukana mu nka zawe. Nimba ufise impene zingahe cyangwa ufise imirima kagira iti iki ni cibare cy'umuvyeyi, ibizoza biravamwo nivyo gusahiriza yansamirizi yiwe, igumi tugaburira amajambo y'Imana ikeneye ikikoresha. Cyangwa ufise igitara c'ibiti ugaharura ibiti bingaho uti ibi ugashaka navyandika kuti ibiti vy'umuvyeyi muri Radio Maria, ivyo biti bizoba umugisha mu bindi. Eka n'umuntu wese mu kantu gatonya akagira ati aka mu vyanje ni nk'ipfundo rimfatanya n'umuvyeyi, ikizovamwo nigwiwe, ico kintu umugisha kizomanukana mu bintu vyawe, mu buzima bwawe, kuko utabwigunganye wamenye kubusangira n'uwabuguhaye. None nagomba mbwire n'abandi bose, ese Noël yobazanira iyo ngingo yukumva uti ubu narumvise yuko jambo w'Imana yaraje iwacu, abandanya agendana natwe, aguma duha ijambo ryo muri Radio Maria. Ngomba nanje ku kwezi ndamwereke yuko ataje gutumwanya, arafise abamushigikiye. Ego Patiri murakoze. Kumbore n'imigwi myinshi gose itangira ubutumwa bwa Radio Maria, ntitwidondagura hano ngo tuyuhabe nava mvuga nkazindwa. Reka bose muri kino gitaramo cyane na ya migwi y'abari hanze, twari twayibagiye abari hanze nabo nyene twipfurize Noël nziza, babandi baduterera baciye kuri internet, nabo nyene naye nabibagiye no kuri kose si nkabibagire. Imana ibahezagire, Noël nziza kuri mwese, Noël bazanira akanyamuneza gashasha, ubunonotsi bw'urukundo rw'Imana bushasha muri mwebwe. Ivuka rya Yezu Kristo, Yezu yavutse rimwe, subuye kwezi yasubiye kuba kabebe, ahubwo mu gusubira guhimbaza ivuka ryiwe nogira ntitwebwe nyene tuvuke gushasha, tusubizwe itoto ry'urukundo rw'Imana. Murakoze. Reka bose rero abo twavuze nabo tutashoye kuvuga ngano, nabagira kurikirana igiteramo, nabagira kiremeshe, barakenera umuhezagiro wanyu, amavuta mwasizwe abahe umuhezagiro w'Umukama. Ego umuhezagiro muzoburangira ngo ntakiriho, nico nasohokeye ndagutanga umurava uko Imana yawunshikirije. Dawa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibibe kw'isi nko mu ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiriye umunsi,
uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukize akabi. Amen. Kuko ari wowe ugaba vyose, ari wowe n'inganji n'inahaswa mu myaka yose. Amen. Nimuhorane umukama yongera ahorane nawe. Imana rugira vyose nibahezagire, yo Data, Mwana na Mutima Mweranda, ibahe kwama muroraniwe muri yo. Amen.